ukaba uri hano utarakira Yesu, nanyanda kubwire ngo nuze witege kurongorwa na mpwemu. Uzoba uri kurongorwa n'ijwi ryo mu mutima nyene, ijwi ryiwawe, kuko mu muntu havugiramwo amajwi atatu: ijwi ryawe, ijwi rya mpwemu yera, n'ijwi rya Satani. Ivyo byose biranigana muri twebwe bikaja kuvuga. Niwitwararika cyane ibya mpwemu, ijwi rya mpwemu rizoza rimire ya majwi yose, rimire rya jwi ryawe, rimire rya jwi rya Satani. Uca usanga ijwi rya mpwemu yera niryo riguma hafi, niryo rikurongora, niryo rikubwira icyo ukwiye gukora. Haleluya! Rero bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bahabwa mpwemu yera muri bo. Usomye muri iki gice cya 5 mu cete Paulo yandikiye abigaratiya wa 24, haravuga ngo abakristo babambanye kameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Abakristo abamaze kwinjira muri Kristo, abamaze guha ubugingo bwabo Kristo, baca babamba kameremere kabambanwa na Kristo. Be n'ivyo bari bahahamiye, n'ivyo bari bitwararitse kera, bica bibambanwa na Kristo kugira ngo bace bagaruka bitwararika ibya mpwemu yera, kuko mpwemu yera aba yamaze kwinjira muri bo. Uyu munsi mbega nibiki wumva witwararitse? Nagira ndabibutse yuko Yesu yasize avuze ngo muze mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, muze mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi muzovyongerwa. Avuze ngo mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, yavuga nyene bijya vya mpwemu. Ni mwitwararika ivya mpwemu, ni mwitwararike, kuko nababwiye yuko nyene vyugariye muri umwe, vyugariye mu Mana. Yasize aduhanuye ivyo dukwiye kwitwararika kuruta ibindi. Uyu munsi ushobora kuba witwararika ivy'akazi. Nagira ndakubwire ngo akazi kazogenda neza, ariko mu mutima ikiza imbere, ico witwararika imbere ari ubwami bw'Imana. Erega hariho abaca bibaza ngo abantu bitwararika ivy'ubwami bw'Imana ngo nibirofa, ngo abantu bitwararika ivy'ubwami bw'Imana bibahindura ibijuju. Ninde yaguhenze? Hariho abandi baca bavuga ngo nawe ngo murarenza urugero. Bantu mwitwararika ibya mpwemu, ndabinginze bazofume babatuka ngo murarenza urugero, mugabo muvyitwararike mu mwanya wavyo, ubihe uwo mwanya wavyo, ubihe amafaranga turayatanga no mu bitagira ikimazi. Reka tuyatange no mu vya mpwemu, turiko turondera ivya mpwemu. Hanyuma nagira ndababwire ngo tuzokwama vya vyamwa vyiza: urukundo rugwire muri twebwe, amahoro agwire, umunezero ugwire, ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza, ubwizigirwa. Bizokunda ko muba bizigirwa mu kazi nimwitwararika ivya mpwemu. Uwo mwema azoca bashoboza, azoca barongora, mwisange murabizigirwa ku kazi. Usanga uri kurakora neza, usanga ibintu wabitumbereje, usanga ibintu wabikoze uko vyategerezwa kugenda, kubera mwemu azi bikenewe yakurongoye ukabikora neza. Haleluya!